ngo uyo abonye Petero na Yohana bagira binjiye mu rusengero arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bona Yohana aramubarira ati nuturabe, abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Mw'izina rya Yesu haguruka. Ico mfise nta kindi atari izina rya Yesu. Nta kindi mfise uretse izina rya Yesu. Ngo amuhanga amaso agira ngo hari ibyo aza kumuha, agira ngo hari ibindi binafise, ariko arafise izina rya Yesu. Nanjye ndagutangarije izina rya Yesu diragukuraho. Mamugisha izina rya Yesu riraje kuguhindurira ibintu. Izina rya Yesu riraje kuguhindura amateka. Sema haleluya. Izina rya Yesu arizi hije kuguhindurira ibintu. Izina rya Yesu rije kuguhindurira nahuba. Izina rya Yesu amena rije kuguhindurira. Erega bikozwe ubunyene. Erega izina rya Yesu ryaje kubahindurira. Erega izina rya Yesu rije kuguhindurira. Izina rya Yesu rije kuguhoza ayo marira. Izina rya Yesu rije gusobanura ibintu. Ari abantu batemera Imana yawe bayipinga uko gasenga ko gakuvuga ngo akorera Imana, tuvuga ko ibintu bimeze kwa kundi. Imana iraje kubihindura. Ndabagire gutaba abantu kugira ngo bumve ico ndiko navuga. Mwe muyera yimanukiye guhindura ibintu. Haleluya. Mwe muyera yisidukiye. Akora kumvise. Mwe muyera niwe yisidukiye. Imana niyo yisidukiye. Yesu niwe yisidukiye. Ibyo bintu bitatu iyo bikoranye birema ikintu kimwe cy'imbaraga kije guhindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Barakumenyeye ngo tubona ibintu bimeze kwa kundi. Umwaka uraheze, imyaka 2 iraheze, 3 iraheze, asenga ibintu bikimeze kwa kundi. Ubwo bwami bwa Yesu, iyo ngoma ya Yesu nije gusobanura ibintu ku buzima bwawe. Nije gusobanura, nije gukura umugayo. Okiryo jambo ndaryumvise neza. Iyo Mana nije gukura umugayo. Nije gukura umugayo. Imana ije kuguhindurira ibintu. Imana ivuze ngo baho urabaho. Ijambo yorirarema. Imana ivuze ngo baho urabaho. Ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze ngo baho. Ijambo ryayo rirarema. Ijambo rije kurema. Hano
hariho rema y'Imana, hariho rema y'Imana, hariho rema y'Imana. Haleluya. Nukuri turakomeye kuko dufite Imana ihambaye. Iyo Mana yaravuze iti isi nibeho. Haleluya. Imana yavuze ngo isi baho. Nami ndasoma mwitanguriro, uze gusoma mwitanguriro igice cya mbere, nami ndasoma amajambo. Imana iravuga gusa ngo umuco ubeho, uyitirwaho. Umuco ucuraza. Ubu nyine Imana yoshaka usanga mu rugo byahindutse. Yogosa. Kandi yamaze kubishaka. Usanga byahindutse. Amina. Ihindura amateka. Uwari umushumba kabumami, nta kimwe kimunanira. Iwuhindura amateka. Uwari umushumba kabumami, nta kimwe kimunanira. Mwari muzi ko Imana ari umugenga w'ibihe? Imana niyo igenga ibihe. Ivuze ibihe birumva. Ibwira igihe, igihe kikabwira ikindi gihe. Imana ikugirire neza. Imana ikugirire neza. Ubwo bushobozi reka mvuge gatoya ku bw'iki kimuga. Iki kimuga cyari kibayeho ubuzima bwacu bwose. Kiraho imyaka 40. Batubwiye 40 cyamaze ku iryo rembo, ariko ne batubwiye iyindi myaka cyari kimaze kugira ngo bakizane. Haleluya. Shobora kuba cyari kimaze nk'imyaka 70 cyangwa 80, kuko batubwiye ngo cyari kimaze imyaka 40 ku irembo ryitwa Giza. Irembo ryitwa Giza, ariko baje ku irembo ryitwa Giza, aho abandi bakirira, aho abandi babohokera, aho abandi baruhukira, ariko cyo kihasengera. Byari bibabaje ngo kibona abagabo babiri baje bambaye amaveste meza. Nkunda kubabwira hano, ari gushobora kubona pastor yambaye agahuzu kezo kibazo ngo afite ifaranga. Nahoshwe. Ari umunejo ejo yambwiye ati nukuri mfise ikibazo ngo bagomba kunyirukana mu nzu. Aturabe ico fashe ku mutima ati yawe waruzi nanje ngene bimeze. Ugasanga umuntu akubwiye ikibazo gihuye n'ikibazo cyawe. Kukwera ko yabonye mu akajya kamodoka yibaza ati byarakebutse. Nanje hari ibindi binzengereje. Haleluya. Kibabonye yavuga ati biraciye, ndatabawe. Aba ngo kibatega amaboko ngo bagihe, kirabasega. Bakoresha imvugo yumvikana, kirabasaba. Icyabasabye ngo bagisengere. Cyabasabye amafaranga, amafeza n'amazahabu, kuko birashoboka ko icyo gihe ari byo bintu abantu bahereza abantu bariko barasega munsi. Petero arakibwira ati reka kuraba inyuma
inyuma hameze nabi, inyuma haragwaye, ntakiriyo, inyuma haragaragara. Icyo mfise ndakiguha, icyo mfise ndakiguha. Icyari muri Yohana ntiyarakizi, ariko yavuze ikiri muri we. Haleluya. Yesu nakora mu kivunga, Yesu akora ku mutwe w'umuntu, ku gatwe k'umuntu. Yesu yavuze, avuga n'icyerekezo, ntabwo azi kwihenda ngo avuge wewe yari kuvuga uyu gusa. Ashobora kuvuga wewe ntubyakire, uwo mwicaranye akabyakira, bigatera bimuremera kubera ko wewe utabyumvise, wabyumvise nk'ibyo muri kazoza, wabyumva nk'iby'uyo munsi nyene, bigatera bimukorera, wowe ukabirindira amezi n'imyaka, ariko yamaze kubigenderamo. Bwana sifiwe. Petero arakibwira ngo amafeza n'amazahabu ntabyo mfise, ariko icyo mfise ndakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka. Ariko nuko muranyuma, mu izina rya Yesu haguruka. Umuntu yari kimuga, yari yarazingamye, ari ibintu bigaragara ngo sinzi niba ari uruzingamye. Bwana sifiwe sana. Icyo mfise ndakiguha, mfise izina, sifise amafaranga, mfise izina rya Yesu. Nashaka kubwira bwa bushobozi bwa Yesu buca bufata umuntu yari yarazingamye, yari yarazingamye, amaguru yarazingamye, amaboko yarakongataye, babona umuntu arakomeye, arahagaze. Nawe iryo zina niri kuzingamure, we wari warazingamye. Haleluya, haleluya. Babona arahagaze, noneho bahita mufata ukuboko bamwinjiza mu rushengero. Buryo ukeneye umuntu agufata ukuboko akwinjiza, ukeneye umuntu agufata ukuboko autafika fasi, autafika kiwango, udetse umuntu agufata ukuboko. Nimba tugeza uyu murimo w'Imana, hari amaboko Imana yakoresheje, n'amaboko yawe n'amaboko y'abandi bantu, ariko ibikorwa ntibyikoze, hari amaboko yabikoze. Ndashaka nawe ngo Imana igufate ukuboko nk'uko wafashe ukuboko abandi, Imana nawe igufate, shireho wo kugufata ukuboko. Nimbukira amafaranga ntazokoroka nk'imvura ngo akugweko. Hari umuntu Imana izoguhuza nawe ayafise. Haleluya. Hari umuntu ayafise ngo amufate ukuboko amwinjirana mu rushengero. Haleluya. Ngo aca ku bari bamuciye kahimbaza Imana. Hari ikintu mucumvise, aca ku bari bamuciye ko ahimbaza Imana, ari muri adoration, ari muri louange, ari karavuga ubukuru bw'Imana. Imana ni nziza, Imana ni nziza. Haleluya. Imana ni nziza, ni nziza cyane. Ko bamubonye barumigwa. Noneho bumva hindashize mu Giswahili, Umungu y'umwema. Haleluya. Mungu y'umwema.
Haleluya. Umungu Yumwema sana. vuga haleluya. Haleluya. Nababwiye ibintu byahindutse uravuga igifaransa utacize donko ako niko kunanira. Ako niko kunanira kuvuga ngo Josui akuzoka vuge gusa nawe utovuga ibintu we Josui. Uvuze igifaransa uzobwihejeje cyose uvuge ngo jewe na Yesu turahambaye. Haleluya. Ntabwo no kuvuga agafaransa ugenda tumufata akavokabirere kamwe ukaboroke muko uvuga akavokabirere uzi ushobora gusobanura. Fata kamo kamwe genda ugashire mu mutwe kugira ngo wemeze abajinga. Imana yasobanuye ibintu ntabwo wiga gutambuka biraza birizana. Niwiga kurisha imbugita n'ifurusheti birizana. Nuzi umwe nagiye ahantu bama imbugita n'ifurusheti ibi bintu bati ibintu bijana gute imbugita n'ifurusheti abati mu mamazi basha kora bibi ushaka kuzana ubugari ukazana imbugita n'ifurusheti iyo utarabimenya wibaza ngo nibibaho ariko Imana yasobanuye ibintu urabimenya ukiga. Haleluya. Haleluya. Nababwiye Imana yaguhezagiye uzocisha muri rimwe na rimwe wica abazimu. Ugenda usumire muri supermarket bagutwaza agakapu ufate nka 20,000 tumugenda shanda bivuye guti ibintu byarazimbye ugende bigeze kugenda muri supermarket muri busheri sangayo umudamu umwe uwo mudamu ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe bamwitande n'umudamu aba ari muri ville cyane muremure gutya Kanjenje. Twahuriye na Kanjenje muri busheri agiye kugura ibureti yapimisha ikibureti imwe abagati karabana kandi apimisha kuri za ziri za special pimi bana upimi ibureti imwe tumugenda bugati shiriramwe pimi ibureti nga bashire mwimwe ugende ariko buritoza urimenye narumiwe ndavuga atari ko umuntu n'umusirimu naho byanse cyangwa mpimisha ibureti imwe yarazengereje abazimu agenda kuri vyande hashi ngo ni mumpimire dukeya mutwe igihumbi baramupima kuri vyande ariko uyu muntu uzi ko yisobanukiwe bana nawe uze ugicisha muri rimwe na rimwe. Haleluya. Nubundi ntabwo uzomara imyaka igihumbi wigarukire ko abantu ndabagire gute nubundi nuzomara imyaka igihumbi. Ari umukozi w'Imana yatubwiye twa Munongo namureka n'umubwira mwanya aravuga ati Imana ni yaguhezagira ugenda ugura inkoko yose uyokeshe yose kandi uyokeshe saa 6 mupepera akose kaca kuri babandi bavuze ngo uzopfa nabi genda ugura gakeke kakandi kakiri gashashi ukotse saa 6 kandi nukokereze mu kigo ugumupepera yanyishuriye yamyenda yose usengereza
abazimu ndabagire gutega bashi. haleluya. Rega ari gihe abantu bibaza ngo Imana ni yabo gusa nabo bumve ko yatashi wabo. sema haleluya. Muzi ngene Hana yazengereje abari baramututse. Ndabibabwira. Hana ngo igihe avyaye umwana Samweli baramubwiye ngo tugende tuje gushima Imana. arababwira ati oya sindagera kugenda. Ndindiriye umwana banza acubuke. Uzi ikintu yakoze? ngo hari ahantu ku musozi bose bahurira bavuye mu ntara zitandukanye bagiye ishiro, haba hari ahantu bahurira bakabanza bakitunganya. W'ico gihe yazindutse bashika Sizeri, yaraje aza nka saa 9 y'ijoro, afata kana araregera hasigaye nk'iminota 5 bose ngo bashike, aca agasiga ngaho mwihema aja kwihisha, aja kugira gute kwinyegeza, gasigara ngaho mwihema. Bageze bahasanga umwana ariko ahamagara ngo mama ninde yavyaye. Baraba mubo bari kumwe bakabona nta watanye umwana, bagize kujya babona arasohotse aracomotse, kandi umwana amenya nyina. Bamuheruka ari ngumba atabyara, babona cyo gusanganirwa n'umwana ngo amwose. Baravuga ngo uyo mwana ninde yamuguhaye ngo umuzane? Yamumpaye ndamuzane, reka ndamwose murabe. Erega abantu bazi yuko ibyiza byose ari byabo. Mama bakibaza ngo ariko ahamagara uwundi muvyeyi, kumba ariko ahamagara Hana. Sema haleluya. Imana igusobanurire ahandi wasobanganiye, Imana ikwerekanire ahandi wamaramarira, Imana iguhekereze ahandi bavuga ngo nuzoheka, Imana iguhere mariage ahandi bavuga ngo nuzorongogwa. Oh, sema haleluya. Ngeze kubwira abakobwa nabo gati abakobwa Imana yaguhezagira, uzuvuga n'umugabo wawe muzengereza abazimu mugire mariage kwikinga. Mariage kwikinga. Asha barayitweze. Kwikinga mwicare kwivero. Umugabo wawe azoba ari chauffeur. Nawe akutwara. Muce muri quartier anyonga gatogati. Mukati. Mwemeza abajinga. Mwemeza abazimu. Abazimu batagenda uretse kubasuzugura. Urabasuzugura. Yako bavuze ngo uzorongogwa. Bavuze ngo nuzovyara. Ngo nta hantu uzopfugeze. Ngo nuzo urenze igihugu. Uzuba telefone ugeze kuri aeroport. Ucuba telefona kuri video. Atahanihe bye. Uzovuga mu gipolitike ngo ciao uba telefone kuri video. Atamubona ari he, mubona ari Karusi, mubona ari mu Kirundo, aha bahita kuri aeroport international. Wanasifiwe. Imana yo mwijuri kugirira neza. Cyagihe uwo munsi wa mugabo yari yicaye aho hantu yarazingamye, babona yinjiye bamufashe ukuboko. Haleluya. Nawe bazokubona uzokuyaranje, naho utazoronka bage ya zahabu uzugenda ari kwa Siyoni ugure ya indi priya cyane. Babona ya meta imwe priya ya indi bingi priya. Uchugenda guchi. Shimwa Yesu muchunguzi. Shimwa
uzopfugira uca ufata nta muntu yoniza agasakame nta muntu afise sakame ngaho ngo anize nizi yonyene urondera irutiye nagira uniza telefone ni haleluya telefone haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utuvuga Gaswahili ako kazokunanira. Yesu agira neza. Imigambi y'abana b'abantu siyo migambi y'Imana. Sema amen. Wanasifiwe. Nukazuvuga igifaransa nka cyakindi cy'abanyamabaye hari iwacu. Gerageza pronounce neza. Agafaransa neza. Nari mfise umuntu ahantu naba. Uwo mumeye yari icabazi. Iyo yaguze umukeke, y'imikeke yapfuye. Yagenda kuyigura muri kaka bwa bukapo bumwe ufise udutoboro. Kandi sika kundi ndanyamume agaca yikora kugaka iwacu ahantu twaba ari inzira ya hafi ubunga kumura abantu bazi mu cibituke agaca zunguruka ahantu kuri zone akamanuka buke bukashima Imana Yesu agira neza. We nubikore kubwo kwibona. Ariko icyo ukora cyose ugikore kubw'icubahiro cy'Imana. None bari bavuze ko uzopfa ugenda gusa. None wiyambariye akavutano keza, wiyambariye agatenge keza, wiyambariye akarato keza, bagusuzugure ngo usigaye wibona ngo wahinduye, ngo kuyo wundi wa munsi wahinduye, hindura usubire uhindu. Ko ari giye muranja mu isoko ajya mu ijana naganya mu isoko nambaye costume ntagiye gusoma niyambara agakoti gusa. Yesu girane kubera ko reka ndababwira muri 2019 yigeze ko mu bukene mu butayu kugeza igihe sheri wanje ari wangurira impuzu ujya madame wanje ari wangurira impuzu nari mvise ishati y'igitenge yabimbiye tubana kwa yanga yarayanka ngakazobona ndaje ndayambaye Imana yaje mbona aragiye anguriye udushati anguriye n'utundi nyine n'utundi duhuzu tu jeans mbona aranzani ariko zogira umuntu akwitaho ndogo yangu tubana niwe yambwiye ngo ijya shati yari yarangwaje umutwe. Ama babona niyambariye ngo aribona bagiriki igihe wambara ubusa nta wakubona nta wakuvuga. Ariko uyu munsi ko Yesu yaguhezagiye akakugaburira akaguhaka kugirira neza akagukura mu gasuzuguro wishimira Imana kugira ngo akunda kuvuga vuga wenye wivu wa chinyongi shimira Imana uyivuga ubukuru bwayo bashaka biyahure. Iyo ushimiye Imana iguha n'ibindi. Umeze gute mwebwe ngo babona yinjiranye nabo ashima Imana agira gute ashima Imana ibyo ukora byose ubikora ushima Imana ushima Imana uvuga ubukuru bw'Imana. N'ababeshi yenda kunda abana banje ndakunda abana banje cyane kandi nabo barankunda. Era ngira umusore navuga ati ko ninzogera igihe nanje ndonka abana
sohoka tukaja ku butike, umwana akambira ngo papa ngurira imbombo, ngo nguri. Ndakunda abana banje ngira ngo nimba ruko nabavyaye nshaje. Haleluya. Numva ndabakunda abana banje cyane. Iyo mbonye umuntu adakunda abana biwe ndibaza ariko uyu muntu adakunda abana afise ikibazo. Afise abazimu. Haleluya. Imana nimba uri hano utagira abana ibaguhe. Umuntu yo bari hano atagira abana Imana ibamuhe. Kandi reka ndababwira mwabakobwa mwe n'abasore muri ngaha, nimba ari ikintu ca mbere kiryoshe no kugira umusheri wawe mukundana, mubanye mukundana. Nimba utarubaka, Imana iraba ukuntu ibigenzi guhereza urugo, iguha umuntu agukunda akubebeza. Nimba ari ikintu kibishe nukuba wenyene. Mwabakobwa bane n'abasore pole sana, Imana ibahingo. Ubu reka ndababwira iyo ngeze muhira, abana umwe akura ikirato cy'ukuryo, uwundi agakura ikirato cy'ukubamfu, umwe agatora ikirato kimwe akakija. Ushika muhira waparanganya abana bakakuruhura. Aro ni haraza kizigenza nawe. Ai. Haleluya. Maze imisi niko ndasenga ariko nakanababwiza ukuri yandembeje. Ngo none ngo basingo tugukorera kabuyi. Wenda kubwiye ngiye mu masengesho. Ndamubwiye ni imisi nzoma. None kurambwira kabuyi kwe. Yumva umenga ndapfa. Ariko kera nta muntu yambaza. Cyaranyonga kikanyonga ugira umuntu akwitaho mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo Imana ikugirire neza iguha umuntu imisore n'inkumi mwese muze ngahanda basengere mu izina rya Yesu. Imisore n'inkumi mugeze kubaka mwese muze ngahanda basengere, Imana ibagirire neza. Po muze ngahanda basengere. Ngahanda basengere. Imana ibadodeshe kuyo munyenga w'urugo. Imana ibagirire neza. Egera inyuma babise. Mwe ntimuragera mwegereje. Ndasenga mwaya mavuta. Imana ibagirire neza. Mana we ntabwo muri ko muranyumva mwebwe. Imana ibagirire neza bateturure. Ibubahishe bahingo mu izina rya Yesu Kristo. Ibubahishe ibahingo nziza zivuye ku Mana. Kandi nukuri ku Imana irazibaha. Imana irabagirira neza. Mana muzamure ibiganza ndabasengere datanyagora ku ngoma. Ndasengeye bano bakobwa. Ni kenshi twabasengeye ibintu bikaguma kwa kundi, tugasenga ibintu bikaguma kwa kundi. Ndasenze ngo uyu munsi noneho ushireho karangura. Mana we mu izina rya Yesu Kristo ndabahinduriye. Mu izina rya Yesu Kristo ndabahinduriye. Ndabashinduriye ubuzima. Mu izina rya Yesu Kristo ndabashinduriye. Katika jina la Yesu ndabashinduriye. Abo nakoze ko musubire mu bibanza. Ibona rakora ko mugume hano. Ndabashinduriye ubuzima.
ndabashindura ubuzima, 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 ndabashinduriye mu izina rya Yesu Kristo. Hindurira ubwo buzima, ndabashindura ubuzima, ndabashindura ubuzima, ndabashindura ubuzima mu izina rya Yesu. Ariko ko mutokomera Yesu amashi menshi, ariko mwabakobwa mwe n'abasore, umva, Imana irashiraho impamvu, irashiraho impamvu n'uwari yaraguhevya kurondere ku ngufu. Ivyo muravyumva? Imana irashiraho impamvu n'uwari yaribagiye nimero yawe irondeze izina rya Yesu Kristo. Imana ibagirire neza. Biraryoshe, ariko kandi Imana ibahingo zivuye ku Mana, ibahingo zivuye ku Mana, iba abafiance bameze neza bavuye mu ijuru. Azogukunda wonze, akagukunda uvyibushe, akagukunda wirabura, akagukunda ufise inzobe. Ego shaka ufise inzobe ikagenda. Murabona mwabakobwa mwe ubu mufise amataye, ariko amataye nuzoyagumana, azogenda. Sheri wawe azoguma gukunda atanataye ugifise. Waze wahuye na buba, atari iki kintu, iki wabaye ikintu gute? Nuri n'umuntu wari iki kintu nagikuye kubera iki? Wahise munabi. Ariko iyo waronse uvuye ku Mana, iyo wavyibusha ati yo engene yabaye neza this way. Haleluya. Ariko Imana ibahingo zitunganye zivuye ku Mana. Imana ibahezagire. Ubushobozi bwa Yesu bufata umuntu yari kirema. Uzi ko ubushobozi bwa Yesu ufata umuntu yari atagira izina ukamwita papa, bukamwita serugo, bukamwita inarugo, amateka yawe agahinduka mu kanya gatoya. Imana ibahindurire, Imana ibahindurire. Ubushobozi bwa Yesu bukora igikorwa mu buzima bwawe. Yesu umunsi umwe ngo ari karagenda avuye mu bwato ahura n'umugabo yarimo abadayimoni, ku buryo n'izina ry'uwo mugabo ryari ryarahindutse, yarasigaye yitwa Gitero. Kuko Yesu arabaje ngo witwa nde? Ngo nitwa Gitero kuko turi benshi. Akoze ni ryari ryo zina ryiwe, ngo turi benshi. Abadayimoni baramubwira ngo tubabarire, nutwicisha agashinyaguro, ariko turungike mwazijya ingurube ibihumbi 200. Ni kuvuga ko uyo mugabo yarimo abadayimoni ibihumbi 200, yarimo abadayimoni ibihumbi 200. Ngo bari barabubohesheje iminyororo akayivutagura, iri ku maboko n'iri ku maguru. Ngo ariko uwo munsi ahura na Yesu, basanga yicaye yambaye ubwenge bwagarutse. Wokomye amashimani guhumugisha. Yicaye yambaye ubwenge bwagarutse. Kuko aho Yesu ageze umuntu arambara, agafungura, akaba heza. Yo Yesu yaje. Amen. Haleluya. Mwana twakubona mamugisha ariko arambwira mu ati tibuka ko twatangiye gukora umurimo w'Imana tudasobanutse ubuzima bumeze nabi. Haleluya. Tumeze nabi. Ko tumeze nabi. Karaho batareka ahantu tuzohavaniki. Ariko hari umugabo yitwa Yesu.
haleluya. Witwa Yesu. Aho umwami Yesu ari haba hari byose. Mwabakobwa mwe n'abasore mwaje hano imbere, imanza zanyu zigiye gukurikirana ku murongo urakina n'Imana. Mugiye gukora mu mariage kurikirana. Kwa gatandatu dukora nk'imariage zibiri zitatu. Hari izindi tuzoshingira kwa Mungu, tuzishingira ari dimanche kuko twabuze iminsi dushirako dupa. Ama weekend yose twayaje, samedi yose twazimaze. Musore avuga ati jewe napanze mu kwezi kw'icumi, none murasha mu kwezi kw'icumi tuma munshira dimanche. Mani bagirire neza ibikore mu izina rya Yesu. Uyo abadayimoni 2000 bamupfuyemo, basanga aricaye arambaye, ubwenge bwagarutse. Abantu satani yatwaye ibyabo bigaruke. Ubwenge bw'iyo bari barabutwaye, basanga ubwenge bwagarutse, yicaye. Amen. Yagenda gusa. Abantu bahuye na Yesu ataco bafise, ariko ubuzima bwabo barabuhindura. Abuhindura. Sivyo nibwira kubagire. Si ahubwo ni vyiza kugira ngo mbare mu mutima wibisaza ndabakunda. Yadusanze twigaragura, ivata idukurayo. Iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi yadusezeranya ubugingo. Yadusanze twigaragura, ivata idukurayo. Iratubabarira, ikiruta ibindi yadusezeranya ubugingo. Yadusanze twigaragura, ivata idukurayo. Iratubabarira, ikiruta ibindi yadusezeranya ubugingo. Mubana Imana ihaye urugo wihuta urimo. Ibyo mvuze urabyumvise? Mvuze gute? Mubana Imana igiriye neza. Kanirengani. Nichewe. Haleluya. Imani bagirire neza. Imani bagirire neza. Amen. Wewe. One. Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Imana ivuganye nawe kwije kugutora umeze nk'uwatawe. Imana ije kukugirira neza. Haleluya. Imana ije gusobanura ibintu mu rugo rwawe. Ije gusobanura ibintu mu rugo rwawe. Imana ije gusobanura ibintu mu rugo rwawe.
imana ije kuguhindurira no kuguhoza. Muremeranya nanje ko imana ihoza? Imana ije kuguhoza. Yumva umenga utukomoka, yumva umenga utukangara, ariko tekana, ibintu birahindutse. Subiriye mu mwanya wawe. Ikora ku mwanya wayo, ikora ku mwanya, igasubiza hageze. Ikora ku mwanya, ikora ku mwanya wayo, igasubiza hageze. Ikagucika intege, ikagucika intege, reka no kwiheba, no kwihambirwa n'imisiyo, kubabazwa mugihe bavuga ko bitagishoboka, ubwo niko Imana ivuga. Imana ntihutiraho, inakererwa, ikora ku mwanya wayo, igasubiza hageze. Wavuga haleluya! Amen. None igihe cyageze cyo gusubizwa niki? Haleluya. Haleluya. Kamvuge akandi kantu kamwe cyesenga. Ngo Yesu uraza kubisoma muri Yohana 9. Were ku murongo wa mbere. Ngo Yesu aca ku muntu yari yarabaye impumyi kuva avuka. Amateka aravuga ko yari afise imyaka 39. Haleluya. Ngo aciye kuyo muntu, abigishwa baramubaza bati mwigisha, uyu muntu ko yavutse ari impumyi, mbega yakoze icyaha canke n'abavyeyi be bakoze icyaha? Yesu arababwira ngo uyu ntiyakoze icyaha, ariko nukugira ngo ibikorwa by'Imana bibonekere muri we. Haleluya. Harageze ko ibikorwa by'Imana bibonekera mu rugo rwawe no mu muryango wawe no ku buzima bwawe. Biravuga ngo Yesu aca avurunga utwondo atumusiga ku maso. Ngo yaciriye hasi avurunga utwondo atumusiga ku maso. Izo ni imbaraga za Yesu, ni ubushobozi bwa Yesu. Aramubwira ngo genda wiyuhagire muri Silowamu. Ngo acaragenda ariyuhagira, acarahumuka. Abantu bari bamuzi ko ari mu myikanda asegerereza, baranga kuvyemera ko ari we. Atari kuyugu, si wa wundi yahora yicaye hano asegerereza, yahumutse ate? Ngo baca baramujana kuba bakuru b'urushengero. Haleluya. Baramubaza bati tubwire, ahantu muhakurikire neza, tubwire wahumutse gute? Arababwira ngo wa wundi yitwa Yesu, umwe yitwa Yesu ava i Betlehem Nazareti, yavurunze utwondo atunsiga ku maso. Nawe nibakubaza ubabwire ngo Yesu yavurunze utwondo atunsiga ku maso. Arambwira ngo genda wiyuhagire. Ndabikoze cyanda humuka. Sema haleluya. Muribuka ari umutipe, ari umuhungu umwe n'umugabo yitwa Lionel, yahora akunda kuza gusenga ngasenga kumutakura mugabo bahari mu Maramvya. Yigeze kuza hano, Imana ivuga ku buzima bwiwe, umugore wiwe byari byaranse ko atwarinda igira kabiri. Umwana we yarakuze, byaranse ko umugore watwari yindi. Umwana bafise nk'imyaka nk'indwi gutyo cyangwa 6.
byaranse ko twari yindinda, kumbe ni wachawi wa Rumonge. Umunsi umwe araza hano, Imana iravuga ingene byagenze, ingene byabaye, ingene bamuboshe, ingene byagenze. Imana iravuga ngo iramubohoye. Agi umugore wahitira Saminda. Gusaminda byari bikiri ibintu bisanzwe, kuko niyo bishitse akayitwara yacivayo. Haleluya. Ariko ubu ndababwira, umugore we yarabyaye. Hirya y'ejo niwe yanyandikiye arambwira ngo umugore tugiye mu bitaro ngo dusenge. Nagati nsenga iki? Imana yamuhaye inda kwitwara amezi 9. Uzi ibintu byabaye, abarozi barakurikiranywe umwana ari mu nda. Umwana basanze aboshe, aboheshe ikintu by'imigozi. Avutse umwana basanze aboshe n'imigozi, ariko aravuka. Baboha bareka, uravuka mu izina rya Yesu Kristo. Ariko yaboshe, yavuyeyo ari muzima. Basanze aboshe, yavuye mu nda nyina we aboshe, ariko apfayo. Nibyanka mu migere, Imana yashira mu ngumu. Nibyanka mu ngumu, irashira mu mitwe, ariko urabohoka. Nakubwira urabohoka. Ubu mwana ni muzima. Haleluya. Umunsi umwe arampamagara arambwira ngo hari ikintu ngomba gukora. Nibaza ati nibaza biki. Arambwira ati sanga mu rugo. Arambwira ngo ijwi ry'Imana ryambujije amahoro, ngo ntegeza gutanga impene iva amaraso igenda. Atanga yatanze abati kugira ngo nzengereza abarozi, ngomba gutanga ikimazi cy'imene. Naragaheke. Abadayimoni rero ukuntu baza bakatubesha. Numva ijwi ry'Imana ngo yigurisha, ngo murage impene yose mu rugo. Mwese yose muyimare. Umuntu ayigura yageze muhira, ijwi rirambwira ati yo uratsinzwe, rondera umuntu ayicinca. Yo iyo amaraso avuye yica ibimazi byose by'amaraso byavuye byatanzwe ku buzima bwa. Bari baramutanga ibimazi by'amaraso kugira ngo nibize bikunde. Haleluya. Iyo bagutangiye ibimazi by'amaraso ukabimenya, nawe ugwana intambara ugatanga ikimazi kiva amaraso, uwo tumutanga inkoko ariko bakayikerera amaraso agaseseka. Cyangwa ugatanga urukwavu bakarukerera amaraso akava. Ibintu byarasobanutse. Imana yari yamubwiye ari ngaha nyine kwimuhaye inzu yarayinjiye, inzu yarayubatse, arayinjira bayibamo, ayivyariyemo. Muraceza mwebwe n'imbaraga z'Imana. Haleluya. Nabwo ati Jesse niri Rwanda senga, twarasenze Imana ishirayo umwana, inanirwa kumukurayo. Yonirwa kumukurayo. Yamushizeyo akamara amezi 9 imugaburira, ariyo yamushitseyo kuko umugambi wayo yonirwa kumukurayo garaho. Iramukurayo. Nabwo ati wewe teka, kuko Imana sinamusenge. Yabona namusenge. Cyera mubwiye taravuka, kandi araza kuvuka. Naho bagerageje bagakurikirana bakamusangayo bakabo aravayo. Yarasohotse umwana ariho. Umwana ubu ni muzima. Tuzamura Imana icubahiro. Naho Imana irakugirira neza mu izina rya Yesu. Nawe Imana irakugirira neza. Nitumuzamura icubahiro Mesiya. Haleluya. Nawe urabohoka. Nawe urabohoka. Bene data ndagenda babwire, aya masengesho nuyafananishe nuyahuze n'ayandi masengesho warigeze gusenga. Uno musi ni tariki 10 zingahe? Na 6. Itariki yo bigero yibona yuko kwezi. Wari bigero ni no tariki yuko kwezi. Kuyu mwaka. Oya. Warabonye itariki 16 z'ukwezi ku8, ariko kwa 2024. Ariko 2025 ni wari bigero yibona itariki. Iyi tariki yazananye n'ibintu bishasha n'impinduka nshasha.
agasuzuguro ku ishengero ryayo. wewe ntabwo kiri ikibazo ahubwo umuti w'ikibazo. Aka ntabwo kumvise. Ntukiri ingorane ahubwo ugiye kuba umuti wo kuvura ingorane. Wowe ubusigaye uri inyishu. Abantu bagiye kuza kubaza byagenze gute, byabaye gute, ugiye gukemura ibibazo by'abandi. Naho wamenga we uri ingorane mu muryango, niwe ugiye kuba igisubizo cyo mu muryango. Niwe bagiye kubaza ati tubwire tubigenze gute, tubigenze gute. Ni wewe ugiye kubikemura. Imana ndabarahiye tugiye gukemura ibintu. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko azangirira neza. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Afite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Afite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Afite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Uranangaza Yesu, uranangaza, uranangaza, uranangaza. Ukura umuntu muri kubera ukamuhindura, ukamukaraza, ukamusiga, ukamwambika. Abari bamuzi bamureba bagatangara. Uranangaza, uranangaza. Oh, uranangaza mwami Yesu, uranangaza. Uranangaza mwami Imana, uranangaza. Ukura umuntu mu mukungugu ukamuhindura, ukamukaraza, ukamusiga, ukamwambika. Abari bamuzi bamureba bagatangara. Uranangaza, 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 uranangaza. Hey! Abari bamuzi bamureba bagatangara. Hey! Uranangaza, uranangaza. Sema haleluya, haleluya. Nimba wari ahantu habi, wizere ko ubushobozi bwa Yesu bugiye kugukurayo. Ubushobozi bwa Yesu. Ngo babaza wa mugabo, mugwe muhagaze gato. Imana igumugisha, Imana ikugirire neza. Ngo babaza wa mugabo bati none amaso yawe yahumutse ati? Ati Yesu niwe yambwiye ngo gende niyuhagire muri Silowamu ndaza kubona. Amen. Baramubaza batuyo muntu ntabwo ava ku Mana kuko naziriza isabato. Arababwira ngo ava ku Mana cyangwa atava ku Mana cyibyo ntumumbaze. Icyo nzi nari impumyi none ndabona. Haleluya. Byari byabaye nabi none yabisobanuye. Bahamagara abavyeyi biwe muri mutubwire uyu mwana wanyu nimwe mwamuvyaye ate? None yavutse ari mumyi ate? None yahumutse ate?
baramubwira barababwira ngo nimumwibarize n'umugabo arazi kwivugira, intaha izoshingwa na nyeneyo. komeze gute? Intaha izoshingwa na wewe, intaha izoshingwa na wewe. nimumwibarize. ngo basura kumubaza ubugira kabiri bati tubwire twe nitwemera ko uyu muntu yavuye ku Mana. Arababwira ngo ni igitangaza ko mutazi aho yavuye kandi ari we yakijije amaso yanjye. umuntu yanabaye ukamutamuzi. Haleluya. ngo bamuhindira hanze. Amena. Mani guhumugisha. ngo bagira gute? bamuhindira hanze. Yesu amenya ko bamuhindiye hanze. araza amusangaho. Haleluya. amusangaho, amuha indemeshanyo, amuha amajambo yo kumuremesha. igari igihe Imana iguhezagira ikaguha umugisha ugatera ibibazo, ntacyo bitwaye. Yesu azoza kukubwira ingene uvyitwaramo. umugisha ugahagurutsa intambara, umugisha ugatuma bakwanka, umugisha ugatuma bakugwanya, ariko ntibazokutsinda. Imana ikaguha ingabire igatera ibibazo. mu bazayifu, abazayifu murabazi, abanyantege badasenga, kuko batasenga, batazi ibanga ryo gusenga, kuko Imana impano abantu bayirondera. abazayifu birirwa ku bugari n'imyumbati bya buri munsi, ntibaronka impano z'Imana. iyo babonye abantu bazamutse mu mavuta babagirisha bakagomba kubazimya, ariko nibo kuzimya ngo bagushobore. ntawozimya umuriro wakishwe n'Imana. sema haleluya. Imana ikugirire neza, ikwatse yongere ikwatse, ikugire igikoresho cyayo mu izina rya Yesu Kristo. abazayifu bakenera kuzimya abanyembaraga, ariko nibyo bashoboka, nibo bashobora. Mungu awabariki sana. nibo ushobora. abantu bakeneye kubona Imana ibagira. ariko tubanza tugire isengesho ryo gusaba imbabazi. tubwire Imana ngo ma tubabarire kuri kanini no kuri gato. turabikora duciye bugufi, dupfukana. ndabona amasaha ariko aragenda. dusaba imbabazi Yesu. urapfuka muce bugufi imbere y'Imana. niba utari bufukame hasi, aho sara amatapi, ushaka kuza ugapfukama aho sara amatapi, turirire Imana. nimba ubishoboye nawe upfukama aho nyene uri, ntacyo bitwaye, ntacyo biguhombye. tubabarire nitwakugororoke. Yesu we tubabarire, data we tubabarire nitwakugororokeye. tubabarire, tubabarire, tubabarire data we tubabarire nitwakugororokeye. tubabarire, oh tubabarire Mana we tubabarire nitwakugororokeye. Mana we turaciye bugufi. Hey, hey, hey. ukwihana nzi ni ukwihana ko kwicuza, ni ukwihana ko kwemera ibyaha byawe,
urabizi ingeso ugenderamo si nziza, ugaca ushaka ngo Imana iguhezagire nk'uko yahezagiye abandi. Habiweze kane, banza usabe imbabazi, banza usabe ikigongwe, banza usabe kuba mushasha, izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, Kristo Yesu akubabarire, Kristo Yesu akweze. Tumaze iminsi ugenderamo urabizi. Naheruka kera abantu bihana barira bababaye bafise akabonge bafise agahinda, ariko abantu bubu basigaye bihana n'amafyeri, bihana na ukibaza umwene umuntu ariko arihana. Kera abantu baricuza, wowe umwanya wawe warimo warawuvuyemwo, umwanya wawe warimo warawutakaje, ibihe byo gusenga wari ufitaniye n'Imana warabitakaje, ibihe byo gukorera Imana warabitakaje, nugikorera Imana nk'uko bikwiye. Bwira Imana ngo Mana ndakwinginze, Yesu ngirira neza, ndaciye bugufi. Sabe protokole cyangwa undi muntu ari wese atwugarira imiryango, agira umuntu atwugarira imiryango, sabe umugisha yugarira imiryango cyangwa ejidi undi wari wese. Ntundengane mukiza we, umvuko ukonganya ugenderera nanje ntuzige Yesu mukiza. Ariko tworirimba akaririmbo twese turiko turaririra Imana. Ukonganya ugendera Yesu mwami, nanje ntuzige Yesu mukiza. Yesu we mukiza wanje ukonganya ugenderera abandi ile lade nanje ntuzige Yesu mukiza. Tunatoa machozi mbele zako, turakuririye Mana, turakuririye, turakuririye, turakuririye. Nanje ntuzige nere terere nere gose unyuhagire erago nere unyuhagire data yuhagire mbonego oh nere ai unyuhagire data hi Yes.
wakoze kubera intege nke, kubera utujambo jambo, kubera kwidodomba. Yes, saba imbabazi, saba imbabazi, saba imbabazi, saba ikigongwe. Urazi ibyaha byakubase, urazi ingeso mbi zakubase, ibyifuzo by'umubiri byarakwishe, kamere y'umubiri yarakononye. Yo, saba imbabazi Imana, saba imbabazi Imana, saba imbabazi Yesu. Baba, Baba, muririra Imana, mugukuririra Imana. Sabe protocol ifasha abana bariko barasamaza abana, abo bana barasamaza. Data we Uitaka, afia we ni hombo nera mahoro. Afia we, afia we ni hombo nera mahoro. Afia we, afia we, afia we ni hombo nera mahoro. Afia we, afia we, yeah, ni hombo nera mahoro. Ari soko yagakiza, ari soko ya mahoro, ari soki hariri ibyaha, hari soki marivya. Hafi yawe, hafi yawe, hafi yawe, hafi yawe, hafi yawe ni hombo. Mana, 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 tubabarire, tubabarire, tubabarire. Turarira ishengero ryawe muri rusangi, turarira ishengero ryawe Mana, turarira abana bawe, turarira ubwoko bwawe Mana, turarira ubwoko bwawe, turarire abana bawe Yesu. Yesu, Yesu, Yesu Kristo, turaciye bugufi Mana, turaciye bugufi, turaciye bugufi, turaciye bugufi, turaciye bugufi, turaciye bugufi, turaciye akama mu nyonga zawe, turaciye bugufi imbere yawe.
mana tugirire neza, mana tugirire imbabazi, Yesu, mana Yesu, tugirire Yesu. ikigongwe, mana tugirire imbabazi, mana tugirire neza, mana tugirire neza. Imana hari ikintu igira icunshubure ku bantu bariko barayegera, ku bantu bariko barayihamagara. Hari amavuta Imana igomba gusuka. Witegure, 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 witegure kwakira, witegure kwakira, witegure kwakira, witegure kwakira, witegure kwakira, witegure guhabwa, witegure guhabwa, witegure guhabwa, witegure kugirirwa neza, witegure guhabwa, witegure kugirirwa neza, witegure gusukwa kwayo mavuta, witegure gusigwa, witegure gutagatifuzwa, witegure gusigwa amavuta ya mwemuye. Ihuze n'ikirere cy'ubwiza bw'ijuru, ihuze n'ikirere cya mpwemu yera. Hari abantu bariko barasamara mutariko murasenga. Ihuze n'ayo mavuta, ihuze n'ayo mavuta, ihuze n'iki gicaniro, ihuze. Ha la 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 la. Habwa, 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 buzuzwa, buzuzwe, abuzuzwa amavuta, buzuzwa amavuta, abuzuzwa ingabire, buzuzwa ingabire, abakoreshwa ibitangaza, abakoreshwa ibitangaza. Muri iki gihe Imana ikiyategura umugeni, muri iki gihe Imana ikirasiga ayo mosozi yereka tembe. Niwumva wose merera usemerere, niwumva worirurire, niwumva wovuza induru, vuza induru. Hariho impartation, hariho gukogwako, hariho gukogwako. Turi mu cyumba cyo gukogwako, turi mu cyumba cyo gukogwako. Mwene data, kogwako, kogwako, sigwa, 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 sigwa. Ego, ego, ego. Hari abariko barahabwa amavuta, hari abantu bariko barahabwa imbaraga. Nusamare mwene data. Yes. Nusamare, 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 nusamare. Hari abakobwa, hari abagabo, hari abasore, hari abamama, hari abapapa bariko barahabwa, bariko barahabwa, bariko barasigwa inkomezi, bariko barasigwa amavuta yo gukoreshwa n'Imana mu gihe kigiye kuza. Imana ikirabaha ibigwanishwa byose, mwambara ibigwanishwa byose Imana ikirabaha. Habwa. Yes. 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 Yesu Kristo. 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 Mwene data senga. Senga, reka kuba mu kigare. Reka kuba mu bintu by'ikigare. Reka kuba mu ikundi gusa. Ego. 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 Yesu Kristo. Ndakumva, ndakumva, ndakumva. Ndakumva, ndakumva, ndakumva. Ndakumva Mwuka Wera. Ndakumva Mana y'ububasha. Ndakumva Mana y'ubushobozi. Ndakumva Mana y'ibitangaza. Ndakumva Mana y'ibihambaye. Ndakumva Mana ikora ibidasanzwe. Ndakumva Mana ikora ibihambaye. Ndakumva Mana ikora ibidasanzwe.
minsi y'iherezo abahungu banyu bazovugishwa nanje, bazovuga indimi nsha. Jesus. Ariko usenga Imana mwene data, ariko wobwira Imana ikagukoraho, wobwira Imana ikagukorako. Senga. Senga. La 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 la. Mana gendera ubwoko bwawe. Mana gendera ubwoko bwawe. Mana gendera abana bawe. Mana gendera abana bawe. Mana gendera ihanga ryawe. Mana gendera abana bawe. Mana gendera abana bawe. Siga amavuta abana bawe. Mana siga amavuta abana bawe. Sigwa. 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 Mana we, mana we, mana we, mana we, mana we, mana we, mana we usuza imbaraga, mana we usuza imbaraga, mana we usuza ubushobozi, mana gira neza ubwoko bwawe, mana gira neza ubwoko bwawe, mana gira neza ubwoko bwawe, mana gira neza abana bawe. Uzura imbaraga, habwa ingabire, habwa impano, Yesu. La 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 la. Hari ikijuru riko rirakora, 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 hari abantu bariko baragirirwa neza. Yesu Kristo. Senga. Abandi bariko barabohoka, abandi bariko barakira ingwara, abandi bariko barakira ibintu bitandukanye, abandi bariko baruzuzwa imbaraga z'Imana. Uyu ni umunsi wawe n'Imana, uyu ni umunsi wawe n'Imana, uyu ni umunsi wawe na Yesu. La 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 la. Li shatalabo, li teketelebo. Yes, yes, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu suka imbaraga, Yesu suka amavuta. Yesu ukora igitangaza, Yesu ukora igitangaza, Yesu ukora igitangaza ku bantu bawe, Yesu ukora igitangaza ku bwoko bwawe, Yesu ukora igitangaza ku bana bawe, Yesu ukora igitangaza ku bwoko bwawe, Yesu ukora igitangaza ku bwoko bwawe. Uzura, uzuzwa, kendererwa, tembererwa n'Imana. Umuvo, amazi, amazi adudubiza, nadudubize mu buzima bwawe. Urakoze mwa. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Kini cyo gihe cyawe.
iyi niyo saha yawe n'Imana. Iyi niyo saha yawe yo kugendererwa n'Imana. Iyi niyo saha yawe yo kwibukwa n'Imana. Yesu, 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 Yesu. Yes. Yes. Bohora abana bawe Mana. Bohora abana bawe Mana. Bohora abana bawe Mana. Isaha yo kubohoka yageze. Isaha yo kubohoka yageze. Isaha yo kubohoka yageze. Abagwayi bagira batangure bakire. Ababoshwe bagira batangire babohoke. Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we. Tangira ubohora abana bawe. Tangira ubohora ubwoko bwawe. Tangira ubohora ihanga ryawe. Tangira ugendera abana bawe. Iyo mizimu ni kure kure. Iyo mizimu ni kure kure. Abo barozi ni bakure kure. Abo banyamareba ni bakure kure. Senga, 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 hamagara Imana. Senga hamagara Mpwemu Yera akora igikorwa muri wewe. Senga hamagara Mpwemu Yera akora igikorwa muri wewe. Izina rya Yesu. Izina ry'ububasha, izina ry'ubutware, izina ry'imbaraga, izina ry'ubushobozi, izina rikiza, izina rikiza. Yesu Kristo. Ubushobozi bwa Mpwemu Yera buriko buragenda bukora ku bantu. Abantu bariko barabohoka. Abantu bariko barabohoka. Abantu bariko barabohoka. Ingwara ziriko ziragenda. Abarozi bariko bariruka. Ibitega biriko biratekera. Imizimu iriko iratekera. La 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 la. Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Bohora umukobwa. Bohora umukobwa. Bohora umukobwa. Mubohore, mubohore, mubohore. Kora operation muri we. Kora operation zihuta muri we. Kora operation Jesus. Muraryamye, murasinziriye, murasinziriye. Abandi bariko barasenga namwe murasinziriye. Abandi bariko barasenga namwe murasinziriye. Senga mwabikaza tiromwe. Senga hari Imana ishaka gukora kuri mwebwe. Senga. 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 Senga Imana iragukorako. Senga Mpwemu Yera iragukorako. Senga ijuru iragukorako. Senga ijuru iragutacinga. Senga hari Imana ikora ku buzima bwawe. Senga hari Imana ikora. Jesus. 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 Mana we. Mana urakoze. Mana urakoze. Mana turagushimiye. Tugukomeye amashi menshi. Utera hallelujah. Sema hallelujah. Harundi utera hallelujah. Sema hallelujah. Sema hallelujah. Ta 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 la shaka ta la topo
sheketele. Titilita ya sakos. Tekele shekete. Palata ya da sakos. Fuga hallelujah. Shetele sakos. Oh, urakoze. Urakoze mwe. Amen. She.
turagukomeye amashuri, Imana igira neza. Mana turakubashe, turavuza ubukuru bwawe. Mana uri kumwe natwe mu izina ryawe Yesu. Wari wavuze ko iyi minsi uzokora ibintu bikomeye, kandi twatangiye kubibona. Ejo ho biyaga bizoyaga, ibintu bizokoreka bihambaye. Mana udukoreye ibintu bitangaje. Mana mu izina rya Yesu Kristo turasenze kugira ngo ibyo uvuganye natwe tubyakire, byaciye mu ijambo, byaciye mu buhanuzi, byaciye mu ndirimbo, byaciye mu kintu cyose tubyakire. Urakoze mwami Imana, turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi dushima mu izina rya Yesu, amen. Hari ubyumvise ngo atere haleluya? Umeze nababwire, Imana yisindukiye mwari no teraniro gukorana natwe. Ntabwo byumvise uvuze amina? Ijuru ryisindukiye gukorana natwe bihambaye. Imana ibahezagire. Imana yavuze ko ingumba zigiye kubyara. Imana yavuze ko abakene bagiye kuronka ubuzi, abashomeri bagiye kuronka ubuzi. Uvyakire, abadandaza bagiye kuzamuka mu zindi ntera. Imana yavuze mu makwe yose, mu makona yose, Imana igiye gukorana natwe bikomeye mu izina rya Yesu. Amashyi menshi kuri Yesu. Ora Imana abagirire neza. Narimvuze ngo ora Imana abagirire neza. Uhora Imana abagirire neza. Ukiva hano wakira inkuru nziza. Ukiri hano telefone yawe yakira inkuru nziza. Mu muryango wawe bakira inkuru nziza. Mu ishengero rya Repentance twakira inkuru nziza. Sema haleluya. Sema haleluya. Mwakira inkuru nziza ivuye ku Mana. Amashyi menshi ku mwami wacu Yesu. Biyaga birayaga. Narimvuze ngo ibiyaga birayaga. Nukuri kw'Imana. Imana yamaze kuva mu gacerere. Indigiye cyo kubona ibintu bifatika bigaragara, aho Imana ivuga ibintu ibikora. Ntabwo byumvise. Imana yavuye mu gacerere kugira ngo ikore ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Komera Yesu amashyi namba wizeye Imana. Imana iguhe umugisha. Yesu akugirire neza. Tugiye gukorera Imana. Ariko by'ukuri mwitegurire umunsi w'ejo. Amen. Numva umunsi w'ejo. Ariko umunsi w'ejo we. Ariko umunsi w'ejo Mana mutumira abantu. N'ababandi muzi batakiza gusenga babivuye. Babwiye ati basi ngwiniri rimwe gusa. Ngwiniri rimwe gusa. Zutumureke yindi misi yose. Uze basiri rimwe gusa iyi dimanche yejo. Hari ikintu kizoba. Ikirere cyamaze gukinguka cy'ibitangaza n'ibimenyetso. Murabyumvise? Ikirere cyamaze gukinguka cy'ibitangaza n'ibimenyetso. Imana ibahezagire cyane. Kadukorera Imana. Fatishikanwa. Sinzi protocol ko yazanye envelope kukene ndakene envelope yifuza gutangira Imana kigira 10 nguri hari inyuma. Hari ubundi akeneye envelope hano. Aha. Hari ubundi akeneye envelope. Manuri mwiza urera cyane, ineza yawe Mana we ntigihinduka, dorurera. Imana yumwijira kwereka ineza yayo. Kandi dutangira Imana, fata igushikanwa, dutangira Imana, fata icyo kigira 10 twatura ijambo. Haleluya. Wature urema ikintu, urema amafaranga. Rega turi mu minsi yo kwakira amafaranga. Abantu barahari cyane mwamaze gutaha. Turi mu minsi yo kwakira amafaranga.
turi mu minsi yo kwakira amafaranga. Ndasenze ngo wakire amafaranga. Kadusenge Mana, hezagira ubwoko bwawe, hezagira abana bawe, baha umugisha, banezereze muri byose muco bagiye gutanga mu izina rya Yesu, amen. Kaze dukorere Imana. Imana ibagirire neza. Yesu abahezagire. Narimvuze ngo Yesu abahezagire. Narimvuze ngo Yesu abaho umugisha. Narimvuze ngo Yesu abatwenze, abatengatiye. Yesu akuvuganire. Yesu agucira urubanza rugukiza. Yesu agushumbushe. Yesu agusubize. Yesu aguhica wamusabye. Imana ibagirire neza. Ejo dufise kirte yo mu gitondo niyo ku mugoroba. Nibaza ko twese turi hano mu gitondo tuzoba turiho. Wewe uri umushitsi, niba uri umushitsi turaguhaye kazi, turaguhaye karibu. Ejo wakoze kubana natwe, ariko ejo ntuhombaye amahirwe. Amen. Ntuhombaye amahirwe. Numva ndi mu bwiza bw'Imana, numva ndi mu kirere cyiza. Haleluya. Ayo mahirwe ntuyahushe. Haleluya. Ntuyahushe. Abo tumaze iminsi tubana kuri Zoom turaza kubandanya no munsi. Turi ku munsi ugira gatatu turiko turasenga. Nawe utaruza kuri Zoom uburi he? Ufise telefone kwe? Nuze kuri Zoom. Ufise telefone ikwemerera kuja kuri Zoom ntujeko. Hari umuntu ataraza ayo makuru. Afise telefone ya Android. Atarabizi. Muce mwegera Ejide aze kubereka ingene bimeze. Kugira ngo muze guca muronka linki muze gukoresha. Canke utafise linki nahora mpereza linki anyandikire, aze kunyandikira kugira ngo nce ndamuha linki kuri WhatsApp aze kwinjira. Dutangura saa 12 tugaheza saa 2 y'ijoro. Tuba tufise amasaha 2 yo kubana n'Imana. Gerageza ugurutu unite, urutu mega, shiremo giga, zijya giga 2 za 1500 zirakwiye kugira ngo ushobore gukurikirana Zoom neza. Imana iguhezagire. Ni gahunda tumazemo iminsi, tumazemo amezi atari make turi, kandi Imana iragenda ikora ibohora abantu bari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Imana igenda igirira neza abantu bayo. Rero nawe uri hano i Burundi, iyo gahunda iyo kazi ntukazuyirata. Nawe uze kugerageza kwihuza n'abandi, uze kujamo naho utabanye natwe ubushize ejo no kuwa kane, ariko uyu munsi uze kugerageza nawe uze kubana natwe. Imana iguha umugisha. Mujana amahoro y'Imana. Nimuze kurara mwoze kugira ngo ejo nimucerwe. Murare mwisize. Abasokoza murare musokoje. Ejo saa 2:30 uwanyuma azobashitsi. Amen. Imana ibagirire neza. Mujane na Yesu. Mujane na Yesu. Yesu abaherekeze azeyongera garukane namwe ejo mu gitondo. Mugira umugisha.